gusa ko umuntu bamukiva Imana idufashe. Imana ishimwe ko ntari muri ibyo. Sindi muri ibyo. ariko bamubwira ngo hinde Baze no jangiye hari uturusho utangiye kuza. Bisigura yuko iyo mba nkarikira nk'umwana w'umuntu ariko baza nkirindiriza ngaha gato. kahindura ndakora mu kijenge cy'umugenzi muguze nk'ibiganiro abakunzi b'amahoro uri kubona Dansima Nakiza nkaba nongeye kunezerwa no kubana nawe muri kino kiganiro c'abakunzi b'amahoro no musi dafise umutumire Teddy Harushimana nagira ngira muramutse hama yongere atwidondore. Ndabaramukije nitwa Teddy Claude Harushimana nkaba nsanzwe ndongoye ishirahamwe ryitwa Family Pillar rijejwe iterambere ry'ingo n'imiryango. Murakoze cyane. Jewe muri kumwe Dansima Nakiza nkaba neze no kuwungira kugaruka kuya twongeye tuvugane kwijambo ryitwa amahoro. Mugano giheruka twaravuze kuvyerekeye amahoro aho twabonye amahoro Yesu atanga ingene ari amahoro atahagaze ku kintu na kimwe twovuga c'ubutunzi ca umuntu aba cica umuntu ariko ari amahoro ari mu mutima w'umuntu kuko yakiriye Kristo Yesu umwami w'amahoro. Nico aranini twashimikiye ko hanyuma kandi twarabonye neza yuko uwogomba kuko inyuma ya vyose nta nikizorondera atari uko tuzoba ahantu hari amahoro Yesu azoba yaduteguriye heza cyane hatangana na hahandi umuntu baza kumushingura mu metero 2 gusa. Rero naha turiko turaganira nagomba kuno munsi rero mutumire wacu atuganirira kuvyerekeye itandukaniro riri hagati y'aya mahoro Yesu atanga canke Yesu avuga n'aya mahoro abisi bavuga mu bihugu bavuga canke mu miryango bavuga. Niryo jambo nagomba kutuganira ko nkaba nongeye kumuha kaze. Yesu agohezagira. Amen. Nagomba mpere ku ijambo Yesu Kristo yavuze ari we twege twemera ari we mwami wacu. Ari ijambo yavuze ngo amahoro ndabahaye sindayabahaye nkuko isi yatanga. Nagomba duhere ngaho kuko isi rafise ukuntu itanga amahoro. Amahoro isi itanga na amahoro isi iza kuguha mugabo kandi kongera kandi ikakubuza umwidegemvye. Nagomba gisubiremo. Amahoro isi itanga na amahoro afatanye no gutakaza umwidegemvye. Ndaza kubishikako. Mugabo amahoro Yesu atanga na amahoro agutuma wishira ukizana muri wewe kandi ukagukigwa. Nagomba rero ndabisigure gato mpere ku mahoro isi itanga. Amahoro isi itanga ni amahoro akubwira ati nezerererwa ubuto bwawe kubakiri bato. Ni uza kumva amahoro ni uza kumva umunezero. Mugabo mu nyuma iyo si nyene yakubwiye ngo nezerererwa ukore ibihimbara imbere y'amaso yawe ni winezereze mu buryo bw'umubiri. Iyo si nyene yakubwiye ati ni winezereze muri ubwo buryo akaba ari yo yonyene yongera kandi kaguteza ingwara. Kuko umuntu agendera nk'akarero mu busambanyi hariyo imivumo nza kubera yuko iyo umuntu asambanye n'umuntu batubakanye kuvuga ngo umuntu badafitaniye isezerano muri ico gihe baba bacitse impwemu mbi impwemu imwe. No kuvuga yuko mu gihe uryamanye n'umuntu mudafitaniye isezerano kuvuga ngo mutubatse ibintu Imana ishingira intahe ibintu imiryango ishingira intahe ibintu amategeko y'igihugu ashingira intahe ukagenda kuryamana n'ujya muntu mugahuza ibitsina muri uwo mwanya mwamucitse impwemu imwe. No kuvuga ngo yuko kahise ko uwo muntu kose ibibazo byose ibintu byose bimuboshe uwo muntu muca mubihana mu isi y'imwemu. Nico bituma uzorabe abantu bagendera mu ngeso z'ubusambanyi usanga ibintu byabo bidatera imbere. Umengo asa n'uteye imbere umengo asa n'umerewe neza mugabo aguma ari ahandi ntatera imbere. N'umuntu aguma afise ikinogo muri we aguma arondera ibindi bintu ntiyigera
yuzura, ntigera abumbwa n'ivyo afise. Kandi yamara umuntu aturatura, uno munsi yaronse ibi bice mu busambanyi, mugabo aguma arondera uwundi baza gusambana kugira ngo aronke ibindi, ntigera ahaga. Aho rero nariko ndavuga nti isi irakwereka ati ushaka amahoro, ushaka kumva yuko utekaniwe, genda usambane. Mugabo muri ubwo busambanyi nyene niho harimo n'umuvumo. Murumva ayo mahoro si amahoro y'ukuri, na mahoro aca kwiba ikintu kanaka, aca kwiba umwidegemvye. Nagomba kandi nongere kandi ntange akandi karero. Umuntu aragenda agafata inzoga zambiye cyangwa se agafata ibiyayuramutwe bitandukanye, akibaza yuko ari aca tekana, ari acagira umunezero, mugabo akibagira yuko ivyo nyene ariko arafata ari byo bizomuteza ibigwara bitandukanye. Urumva ayo vy'ukuri mu bigaragara mu maso y'abantu umengo na mahoro. Tugiye kandi mu mahoro, ibihugu bimwe bimwe, hari ibihugu rutura, hari amakuru twumva hirya no hino ati igihugu kanaka cateye ikiniki, cyangwa se igihugu kanaka kiko kirakora ibigwanisho roho nyanganda kugira ngo kumbore gitinyike, kigire igitinyiro kw'isi. Abandi bagaca bahaguruka bavuga ati oya, ivyo bintu mwabikora na twebwe turaza gushamirana. Urumva ivyo bintu n'abantu bagerageza bo kw'isi, ibihugu rutura bikagerageza kuba bifise ibigwanisho ruho nyanganda kugira ngo bigire igitinyiro. None mwege mwumva mu gihe utinyitse ntibisigura yuko uba ufise amahoro, ahubwo ikintu kigutumye wibabura wumva yuko uhagaze neza nuko arako ufise kijya kigwanisho ruho nyanganda. Hamwe hobone ku wundi afise kigwanisho ruho nyanganda gikaze gusumba ico wawe, ucubura ya mahoro. Urumva ivyo nivyo kwisi. Murumva ayo sa mahoro nyakuri. Rero turaza gushika ahantu tuza kubona ya mahoro atangwa na Yesu, mbega yoyo ameze gute. Aro nariko ndavuga mu bihugu rutura. Muri ivyo bihugu nyene rutura hari gihe kubera kwa kurondera kuvogera ikindi gihugu, ico kindi gihugu ntigica gihagarara, kiravuga ati kubera ko mwatuvogereye, kubera ko muri ko mushaka kudutwara ubutaka bwacu cyangwa se kudutwara ubutare bwacu, natwege turahagurutse ahubwo turondere n'abandi badushigikiye tubagwanye. Murumva rero bica bitwereka neza yuko abantu bo kwisi barashobora kwibaza yuko ariko ararondera amahoro kubera yuko ashaka gutera uwundi, mugakibagira yuko muri uko gutera uwundi kugira ngo umwereke yuko wiganje ukomeye, cyangwa se kugira ngo umwereke yuko ushobora no kumwiba ibintu afise, ahubwo uri kuratera umudugararo. Muzorabe rero mugere ibihugu rero byashamiranye bivuye ku mvu zitandukanye, abantu baragerageza bagaca baja hamwe bakavuga ati reka rero twumvikane, reka turondere umufasha, reka turondere umuhuza ashaka kudufasha muri aya matati. Mugabo nkuko mwama mubikurikirana uno munsi ayo mahoro bashaka kuronka amahoro ashaka kumara kumbure umwaka umwe, imyaka 5, mugabo kubera yuko umuzi batashoboye kuwutorera inyishu, harasura kandi akaduka indi mishamirano. Urumva ntivyigera bihera, umenga umwanya umwe birahagaze imyaka 5, inyuma y'indi myaka 5 bikisubiriza, agasura kandi hakavuka ibindi bibazo bitavuye kuri yo gaca biva kuundi ku kindi gihugu. Urumva ayo n'amahoro y'isi. Rero nagomba rero mbwire abantu nti amahoro yo kwisi, amahoro isi itanga na mahoro y'akanya gato, na mahoro akwima umwidegemvye, kandi na mahoro akuzanira ibibazo. Nariko ndatanga karero, urashaka kugira kugwara ingwara kubera yuko wagiye kwinezereza mu buryo butari bwo, kagenda ugasambana. Hariho n'abantu babohwa akaja mu gasho kubera yuko yarengeje urugero, yagiye afashe ibiyayuramutwe aca agenda kwiba, cyangwa arafashe umuntu ku nguvu, cyangwa aragwanye ku buryo yica n'umuntu. Umva ivyo byose yariko aribaza ati ninafate ibiyayuramutwe nza kumererwa neza, mugakora ko ubwenge bwiwe nico bituma vyita ibiyayuramutwe. Iryo jambo narikunze cyane. Urumva ubwenge bwawe ntiba butekanye kubera ko wafashe bijya bintu, bica bigutuma ukora n'ibintu birengeye ubwenge bwawe, ugacukora ibintu utokoze nawe mu gihe utuba wafashe ivyo biyayuramutwe. Umva rero ayo niyo mahoro no kwita ni amahoro y'isi, afisa akanya gato. Ikindi naco ayo mahoro yo kwisi akwima umwidegemvye, ayo mahoro yo kwisi akwaka umunezero, ayo mahoro yo kwisi agutuma wama wicurikira
kuko nayo akanya gato mugabo agaca gutera n'ibindi bibazo. Nico gituma uzorabe abantu benshi cyane vyitwa yuko no mu gihe c'amahoro, muzorabe mu gihe twita yuko ari gihe c'amahoro, abantu kandi bamabagavye bavuga bati aya mahoro twaronsa tugowe, reka tugume ducunga kugira ngo ntihagire umuntu ayatose kazi. Urumva na mahoro yo ngaha kuri nose kandi niko ibintu bimeze. Muga rero hari akabijya, hari yandi mahoro atava ku isi, adatangwa n'isi, mugabo atangwa n'umwami w'amahoro ari we Yesu Kristo. Kuko ayo mahoro uyafise nuvuga ko muri nose uca uyibamwo ufise umwidegemvyo utagutuma wicuza, mugabo umwidegemvyo ugutuma wifuriza ivyiza abandi, bikagutuma ya mahoro ari muri wewe wifuza kubabwira isoko y'ayo mahoro. Nayo mahoro rero nimwanyemerera ndaza gufata kanya kugira ngo ndababwire mbega ayo mahoro atangwa na Yesu Kristo yoyo ameze gute. Murako cyane turi ngaha twiyumvira kuri aya mahoro, itandukanye ry'amahoro Yesu atanga n'itandukanye ry'amahoro abisi bavuga. Igihe wari kuravugwa mu gihano cyaheruka baratubwiye ko Imana yabwiye Abisirayeli ati nimwashika mu gihugu mbajanyemo mukarya mukanwa mukubaka amazu mukamerwa neza, muze mwirinde ntimuze mwibagire Uhoraho Imana yanyu yabakuye mu gihugu cya Egiputa munsi y'ubuja. Arongera avuga ati jewe nk'Imana yanyu mbashize imbere umugisha n'umuvumo, ihitiremo. Uwo muntu abwiwe gutyo, uwo muntu ahitishijwemo, kandi twarabonye ko n'inyuma yaho iryo hitamo ryabo ryaboroheye. Kugira umuntu ashobore guhitamo neza yoba ameze gute mu mutima wiwe. Uvuze ikintu gihambaye kuko turiko turaganira ku bijanye itandukaniro ry'amahoro isi itanga n'amahoro umwami Yesu atanga. Mweje kuvuga ikintu cyo guhitamo, kuko turiko turavuga amahoro kandi afatanye no guhitamo. Kuko iyo umuntu avuze ati je kugira ngo numve yuko mfise amahoro, reka ngende gufata ibiyayuramutwe, reka ngende gusambana, reka mbeshe, reka ngende kwinezereza mu bundi buryo bwo ku mubiri, uburyo butandukanye. Murabizi abantu binezereza uburyo butandukanye, ndendera amafaranga menshi, ego ace mu nzira mbi cyangwa mu nzira nziza, mbe ndayafise kumbure biza gutuma numva yuko mfise amahoro. Urumva umuntu aje guhitamo. Umva rero hakaba rero nayo mahoro yo Yesu atanga, naho nyene na mahoro wewe uhitamo. Kuko umwana w'umuntu kuntu Imana yamuremye, hari ikintu Imana itavogera umwana w'umuntu, ni ikintu bita ubugombe bwiwe. Ubugombe bw'umuntu bumutuma ahitamo inzira nziza cyangwa se inzira mbi, bimutuma ahitamo kubaha Imana cyangwa se gukurikira shetani. Ni ikintu umwana w'umuntu wenyine ahitamo, aho Imana ntizamo. Muzorabe no mu gihe twumvise ubutumwa bwiza bwo kwihana, uravuga ubutumwa bwiza, mugabo umuntu arashaka kumva ijwi rya Mpwemu Yera amwemeza ko mu munyabyaha, mugabo umuntu niwe aza guhitamo, avuga ati ntagyumvise irijwi, mugabo je mpisemo kwibandaniriza inzira zanje z'ivyaha. Rero kuri uwo muntu rero ashaka guhitamwo neza, guhitamwo amahoro, nuko ubwa mbere aba ari umuntu afitanye isezerano na Yesu Kristo. Ntabwo ndabisubiremo. Kujya habaho isezerano hagati y'abantu babiri bubatse. Bajya abantu bubatse ni isezerano, si ibintu gusa baba basinye, mugabo bice mu majambo yabo. Baravuga ati kera mwaramutubona tujana twicarana ahantu n'uyu muntu, mugabo uno munsi nico gituma umuntu ariko arabaraganisha arababaza ikibazo ati kanaka niwe wihitiyemo uyu muntu. Ufuye kuvuga ati egome, nujya wundi akavuga ati egome, ikintu kiba gisigaye umukozi w'Imana akora nukubaha umugisha. Ati uremeye kumwakira, uremeye ko mubana karamara kugezaho urupfu rubatandukanye, cyangwa se Yesu Kristo agarutse gutora umugeni wiwe, agarutse gutora ishengero. Ivyo uravyemeye. Afuye kuvuga egome, aho
igitangaza kica gikoreka abo bantu baba bacitse umugore n'umugabo ico ni igitangaza rero no kuri ibi bintu vy'amahoro kugira ngo ushobore kuba umuntu afise amahoro nyakuri yayandi ari mu mutima nuko banza kugiranira isezerano na Yesu Kristo nico gituma iyo turiko turafasha abantu kwakira Yesu turamubaza ikibazo turamusaba yuko avyatura kuko umuntu yizeresha umutima mugabo kugira ngo twemeze yuko ivyo bintu koko vyavuye mu mutima vyature bivuge mbega uwo muntu ashaka gutanga amahoro mbega arafitanye isezerano na Yesu Kristo ico ni umuntu wabaje ikibazo ati none uwo muntu aba ameze gute no umuntu abafitanye isezerano na Yesu Kristo ico ni cambere ica kabiri ni umuntu kandi agerageza guharanira amahoro kuko ijambo ry'Imana riratwereka neza yuko amahoro duke kuyaharanira kandi tukayakurikira kuko ntushobora gutanga ikintu kitakuze muri wewe kuko nivyo turakira Yesu muri twebwe ukaronka amahoro mugabo ayo mahoro uteza kuri umuntu uri conscient uteza kuri umuntu utahura neza yuko ayo mahoro ari muri wewe ashobora kugwira cyangwa gahungabana rero wewe nk'umuntu yakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza afitanye isezerano nawe uteza kumva ati aya mahoro nakire muri jewe sayo anje gusa uteza kuba umuntu ikindi kigira kabiri uteza kuba umuntu ufise impuhwe ubabajwe no kubona bajya abantu batagira amahoro kuko ntushobora kugenda gutanga amahoro mu buryo bwiza udafise impuhwe kuko turabizi neza yuko utababajwe n'umunyavyaha mwibuke na Yesu Kristo ntiyafuye kuza hano kuri nosi kubera ko gusavuze ati reka ngende kubacungura nuko yaremeye arababazwa araturaba Bibiri ivuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi niko gwatumye itanga umwana wayo kuvuga ngo Imana yaradukunze Imana yarabonye yuko tumeze nk'abantu bari ko barazimira iravuga ati bajya abantu naho kubera icaha cavuye kutumvira kwa Adamu na Eva naho bajya abantu bari ko bagendera mu nzira zitameze neza n'abafise iherezo ribi sinshaka yuko bigumuko ndagiye kubahindurira amateka muga kuri uwo muntu wese azonyizera umva rero kuri wewe ushaka gutanga ayo mahoro turiko turavuga ubumeze gute ufitanye isezerano na Yesu Kristo aramwakiriye ikigira kabiri utegerezwa kubabazwa nabajya abantu bari kubagendera mu nzira zihesha Imana icubahiro kuko rimwe na rimwe biroshe cyane kubacira imanza gucira ubaza tujya muntu uraba ngo yatanguye neza arangije nabi ngo raba bajya ngo bashikwe na bino bibazo kubera ingeso zabo mbi mugabo twebwe ico dufise ibanga Imana yaduhaye sizo gucira abantu urubanza mwibuke uri kuranasoma muri Yohana igice 3 umurongo wa 17 arashaka kubadusomera Yohana igice 3 umurongo wa 17 twumve icazanye Yesu avuga ngo kuko Imana itatumye umwana wayo gucira urubanza abari mu isi ariko yamutumye ngo abari mu isi bakizwe nawe amen urumva rero nico kintu kuko ujya muntu atagira amahoro muri we ntamerewe neza aragowe apana sa n'umuntu agowe aragowe none kuguma umutunga gatoke yuko ari umunyavyaha yuko azoja mu muriro nta nakimuri ko ramufasha ahubwo babazwa nuko ariko aja mu mahonero maze umuti Yesu yagwaye kuko rafise umuti niwe wenyene we wize Yesu rafise umuti wo gushobora kugenda gufasha ujya muntu kutaguma aja muri rya nzira y'amahonero kuvuga ngo no kugenda kumubwira iryo jambo no kugenda kumubwira ubutumwa bwiza yuko Yesu yapfuye akazuka kubwiwe yuko adakwiye kubandanya abaho nkuko yishakiye mugabo akwiye kugenda abaho ahesha icubahiro iyo Mana yamukunze hanyuma uwo muntu rero ikindi kintu gitegerezwa kuranga uwo muntu atanga amahoro nuko koko kandi atahura yuko ayo mahoro nagaciro kanini si kintu gisanzwe na mahoro atanu na hamwe ushobora kuyagura niko ndavuga ayo mahoro Yesu yatanze si ya mahoro kujya twavuze mu kiganiro giheruka sa mahoro avana n'ibintu wanyoye n'ibintu wafunguye n'amafaranga ufise mu bubiko bwawe cyangwa se n'amakontra wasinye uko angana cyangwa se kwera yuko uri urangiranwa oya sa ayo mahoro tuko turavuga mugabo ni ya mahoro atangwa n'umwami Yesu Kristo ni ya mahoro wumva wuzuye
amahoro wumva utekanye ukavuga ati icoma abandi bantu bose bagatahura agaciro k'aya mahoro, kuko aya mahoro kugira ngo ndayaronke byasabye yuko umwana w'Imana amererwa nabi. Aha nca nibuka urugendo Yesu yagize kugira ngo aducungure. Mugerageze muyumvire bariko baramubeshera, muraba ubuzima bwiwe. Kenshi ndakunda gutumira abantu nti mugende musubiremo kandi musome ibi bita injiri ntagatifu cyangwa se ubutumwa bwiza, mugende musubiremo muraba ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Mugende musubiremo murabe ukuntu Yesu igihe ari ngakuri ino si ukuntu yafashwe nabi. Ni kenshi bahaswe kumusunura ngo bamute mu manga, ni kenshi bamwise ngo arimo abadayimoni, ni kenshi bamwise amazina atagira uko angana, ni kenshi bavuze ngo gute uyu muntu avuga yuko yarungiswe n'Imana ashaka kwicarana n'abantu bafite ingeso mbi, ashaka kwicarana n'abanyabyaha. Si ibyo gusa, murabe ari mu itongo rya Getsemani ariko arasenga ati Mana iki gikombe nikindengane, ariko data ntibibe nkuko jewe ngomba, bibe nkuko wowe ugomba. Murabe inkoni yakubiswe, murabe ukuntu yambitswe ubusa, murabe urugori rw'amahwa yambitswe. Ivyo vyose kwari kugira ngo agucungure, mugabo kandi muri uko kugucungura asho no kuguhereza ibintu bigutuma ubaho ngakuri ino si uroraniwe utekanye. Ivyo bintu kimwe muri ivyo bintu na mahoro. Ayo mahoro yamusabye ikiguzi kinini. Iyo rero umaze gutahura yuko ayo mahoro asa agaciro kanini, uca wumva yuko wosemerera ukabwira abantu ati nimuze ndabereka isoko ry'amahoro nyakuri. Murakoze. Nshangaro nkabaza nti none aya mahoro Yesu yipfuriza umuntu umwe wese yoshobora gukwira isi yose ku buryo ibi by'ibigwanishwa turondera byo kwikingira byoba bidagifise akamaro karekare cyane ku buryo twaba tutabifise nitwobaho hamwe aya mahoro umwe wese yoba mu mutima wiwe yoba hagije. Hari ikintu kimwe uriko urasoma mu vyeshure Yohana baratubwira ngo isi irabonye ibara kuko wamugwanize ayikorokeyemo. Ico ni cambere. Ica kabiri, mu gihe Yesu Kristo yariko arageragezwa na Shetani mu bugarago, hari ijambo Shetani yabwiye Yesu ati niwamfukamira ndaguhereza ubutunzi bwo kwisi, ngo kuko isi nayihawe. Nuvuga ngo biciye mu kutumvira kwa Adamu na Eva, Shetani yaronse uburenganzira bwo gukorera nga muri nose. Bisigura rero ayo mahoro twege tuvuga ari ikintu kare wavuze cyo guhitamo. Ayo mahoro turiko turavuga atangwa na Yesu Kristo bivana n'ukuntu hahagurutsa abantu benshi kuyavuga, kwerekana yuko akomoka kuri Yesu. Ikigira kabiri bivana kandi n'ukuntu abantu bayakira, hamwe bose boyakira isi yose ukuzuramo amahoro. Mugabo rero kugira ngo kandi niyo si yuzuramo amahoro, kuko twabibonye mu kiganiro gikurikira, nuko kandi ikiganiro giheruka murambabarira, nuko twabonye neza yuko ayo mahoro nk'umukirisu utegezwa kuba umuntu wiyumvira kuyabumbatira ntiyagire ikintu kiyahungabanya. Kuko urashaka uri umukirisu warakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, mugabo ukagendera mu nama mbi, ukagendera mu nzira zidashimana icubahiro, bigatuma ya mahoro hakuyatanga ahubwo uba mu bantu batuma atosekara. Kuko urumva nico gituma nashatse gato nishiro kikibazo cyawe, mbega hamwe abantu bose bo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ubuzima bwabo, mbega amahoro yocakwira ku isi? Inyishu ni oya. Kuko akarero turabibona mu mashengero, ni gute hariho amashengero menshi birirwa bajyana kubera yuko hari ibintu bimwe dutegerezwa kwirinda kugira ngo ayo mahoro tuyabungabunge, kugira ngo ayo mahoro tuyasangize abandi. Muri ivyo bintu dutegerezwa kwirinda no kwicamo ibice. Nuko utahura ati mu gihe ndi muri iki kintu bita ishengero rya Kristo, umubiri wa Kristo, twese turi umwe. Sinkwiye kunena uwundi kubera yuko ava mu idini kanaka, sinkwiye kunena uwundi kubera ibi nibi. Hari abantu usanga mu ishengero bapfa uburongozi, hari abantu mu ishengero usanga nivyo mu mutima wiwe warakijijwe, mugabo nashaka kuvavanura na kahise kiwe, ashaka kagumemo, nta twigora ariko aragira n'impanuro bamuha.
nico gituma rimwe na rimwe mu ishengero bishika akaba ari abantu bataramugwa. Hari abantu biragoye kandi birababaje kuvuga ufata inyo kuvuga ati uyu muntu cyangwa se uyu mugwi w'abantu kubera kajagari bariko baratera mu ishengero turabirukanye. Apana ngo tubashize mu gihano, turabirukanye kuko nitwa bagumizayo bazotera kajagari kenshi cyane. Umva rero bisigura ngo umuntu arashaka kuba yaravutse bwa kabiri, arashaka kuba ari umukirisi mwiza mugabo ntarondere guhinduka. Nico gituma uri kurasoma Baroma igice 12 ku murongo wa 1 n'uwa 2 haje bavuga ngo ntitwishushanye ivya kino gihe. Ndakwibutsa neza yuko ayo majambo Paulo yariko yandikira abantu bavutse bwa kabiri. Bisigura ngo ndashaka kuba ndi mu ishengero, ndashaka kuba ndi mu isezerano na Yesu Kristo mugabo sinshake guhinduka mu vyumviro vyanje. Nkashaka yuko uko isi iriko iragenda akaba ari nkurikira. Urumva ndakunda Imana mugabo sinshaka guhinduka. Umva rero bisigura ngo abantu turababwira ubutumwa bwiza bw'amahoro mugabo kugira ngo ayo mahoro atsimbatare akwire hose abo bantu bategezo kandi no kwemera kuyobogwa na mwe mu Imana. Na ivyo mu ncamake ntibishoboka. Niryo jambo janumva kuko nimba twa mwishengero ntitugende nkuko Imana igomba nuko ntiturakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Kuko urumva ni ugenda urakura n'urugendo n'intambara. Kuko urumva iyo wemeye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza hari intambara ikivuka muri wewe. Hari ivyifuzo vya vy'umubiri, hari kahise kawe gashaka kuguma kagukwega kagutware muri vya bindi vya kera. Nahuri uno munsi uri muri Kristo Yesu n'abagenzi. Urumva uri muri Kristo Yesu hariho nubundi buzima bushasha. Ubwo bundi buzima bushasha barabubamwo barabwiga. Hari ukuntu wigenza muri ubwo buzima bushasha. Urumva ivyo bintu byose n'urugendo bisaba kugenda urakora. Nico gituma Imana ishiraho abungere. Nico gituma ishiraho abantu bafasha abandi bantu abigisha kugira ngo abantu bakure bamenye ivyo barimo. Urumva rero wabaje ikibazo ciza mbega hamwe abantu bose bo kwakira Yesu amahoro yoca atsimbatara kwisi. Ni ego muganuko bidashoboka. Rero turacakeneye yuko amahoro bungabungwa biciye mu bajejwe umutekano, biciye mu bajejwe intwaro, biciye mu migwi yose y'abantu. Ivyo bituma bikeneye mugabo nabo nyene kugira ngo babikore neza barakwiye kwisunga umwami w'amahoro. Yego me cyane gose kuko urumva nivyo mu gihugu hamariho inzego zijejwe gucungera no kubumbatira umutekano. Ico gikorwa kandi abo bantu badahari ho kwamariho ubugizi bwa nabi bwinshi cyane, hobaho akajagari kenshi cyane. Nico gituma kenshi ndakunda iyo ngeze ahantu ndakunda gushimira inzego z'umutekano. Umva no ngana shaka ndabashimire kuko twege mu gihe turyamye hariho bobo baba baryamye bagavye ntibagoheka kugira ngo bacungere imbibe z'igihugu, bacungere kugira ngo abagizi ba nabi ntibaze konona ibintu. Urumva abo bantu dukiye kubashimira no kubatera intege muga kandi no kubasengera kugira ngo ico gikorwa bagikore neza. Mugabo kandi ikindi kintu naco nabo nyene rero ca tubasabira nabo nyene barakeneye amahoro ya Yesu, ya mahoro yo mu mutima kuko ayo mahoro niyo yagira bizomorohera cyane ya mahoro asanzwe yo mu gihugu kuyabumbatira neza. Murakoze cyane. Nama nibaza kwijambo ngirampereze ko Mose yakunze gukoresha igihe bari bagiye korana n'Imana gacabwa ngo arondera abantu bo mu Bisirayeli ugira ngo nihagira umuntu apfa ikintu n'uwundi ngo babuzurize babumvirize babatunganirize. Nuvuga ngo mu muntu hama harimo ibibazo n'ingorane n'ibindi byose. Urumva rero kw'ivyo biriho ico bimara kikavyorosha no bitohera gose no kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ego nagenda gukengurukira. Ego nije ndabashimiye cyane ku kiyago ciza twagiranye kandi nshimira n'abadukurikiranye bose. Ego njuti mugenzi wari udukurikiranye nize ko wamaze kunguka ibitari bike muri kino kiganiro twariko turavuga ko kuvyerekeye amahoro, kuvyerekeye itandukaniro ry'amahoro Kristo avuga n'iry'amahoro isi ivuga. Nibaza ko muri ivyo vyose wagize ico wunguka. Igikomeye nuko kugira ngo naya yisi tuvuga agende neza nuko Kristo Yesu aronka kibanza mu bugingo bwawe.
nagira nshimira umutumire wacu Teddy Harushimana turabakengurukiye mwakoze cyane kudutumira ego nize ko n'ikindi gihe muzoza kudufasha kugira ngo ibiganiro nayo bica ku abantu bandanye bumviriza ibiganiro byacu ego tuzobagamburukira nawe ruteze yompi ndagushimira kandi ndagukengurukira kandi ndagusezeye naho butaha turakuzi reka tugeza nta n'amazi waduhaye hariho aderi kuko amazi ariho genda utaruzaniye ko wanyoye akayi kasi thank you so much